babwiye mu ncamake babasirikare b'abarundi bari bamaze imisi ku kibuga c'indege ca Kavumu Ibukavu ejo kuwa kane igenekerezo rya 2026 gitugutu umwaka w'ibihumbi 2023 baronse amategeko yo gutekera bakagenda igoma. Iyi nkuru tuyishikirizwa na mugenzi wacu Jean Christophe Mugisha. Amakuru avuye avuga ko abasirikare b'abarundi 1800 bari bamaze imisi ku kigo c'indege ca Kavumu muri Bukavu ejo igenekerezo rya 63 gitugutu umwaka wa 2023 bahawe amategeko ababwira ko bategezwa gutekera utwabo vyihuta bahagenda igoma. Abo basirikare ushitse ku kibuga c'indege ca Kavumu niho kwigeremenya ko ari abasirikare b'igihugu c'u Burundi kuko bambaye bose impuzu z'igisirikare ca Kongo. Bene aba FDL bari kumwe bose bambaye kumwe kubatandukanya biraguye udasanzwe ubazi. Ejo rero ayo makuru avuye Bukavu avuga ko abasirikare b'abarundi bambaye impuzu za Kongo bategezwa kuririra ubwato mwijoro bakarara baragenda bagashika igoma mu bucagucagu bwo kuwa gatanu igenekerezo rya 27 gitugutu umwaka wa 2023. Ugo rugendo ngo rufata amasaha 8 yose. Gushika dutunganye inkuru ntitwari bwaronka amakuru atumenyesha ryari bashitse igoma naho bashikiye. Tuzobibamenyesha tuyaronse. Igitumye abasirikare bimugwa urutaraririye barungikwa igoma sikindi. Nubwo wa Felix Tshisekedi president wa Kongo na Evariste Ndayishimiye president w'u Burundi bafise kwifatwa ry'igisagara ca Goma. M23 irikiragwana yegereza ico gisagara gikomeye kiriko mbere n'abasirikare impuzamakungu ba MONUSCO. Abagwanyi ba M23 ngo bo bageze mu birometero bitarenga 10 by'igisagara ca Goma. Amakuru ava ku rugo rw'intambara muri Kivu ya ruguru avuga ko abagwanyi ba M23 bo bamaze kwigarurira uturere twa Bambo, Kisangani, Busenene, Kibarizo, Butare. Aho banafatiye ibigwanisho byinshi cyane bakanagira imbohe abo muri wa mugwi w'abagwanyi ba Wazalendo bashika 200 nabo muri wa mugwi inkora baraza FDL batari bake. Ayo makuru yemeza kandi ko mu karere ka Nyiragongo, Kibumba, ije yaracakiwe na M23. Aho naho nyene ngo bahafatiye ibigwanisho byinshi n'amasase basambura mbere vya imodoka vy'amashar bafata mpiri n'abagwanya ba FDLR abasoda ba Kongo na za sore za Wazalendo bashika 350. M23 ibandanya ishikiriza ko izogwana gushika ibibazo vyayo byo kwemegwa na leta ya Kongo nk'abanyagihugu ba Kongo nk'abandi bitora inyishu na burya Tshisekedi we ahakana akarengwa ko atazokwigaraganira nabo akaguma avuga ko bosubira mu Rwanda kandi bari ku butaka bw'abase na basekuruza. Abasirikare b'abarundi rero barungitswe igoma ngo batekewe n'ubwoba bwinshi nabo jya bumva ko intambara zegera ico gisagara. Kandi mu bisanzwe intambara ya leta ya Kongo na M23 ataho yari ihuriye n'abasirikare b'u Burundi kuko M23 ataco iri kirapfa n'u Burundi. Mugihe Evariste Ndayishimiye yabaroshe muri iyo ntambara itabaraba niyo azobabazwa ibizobashikira byose. Basokuru bari barayamaze ngo ikuburiye ntikujya ariko abandi bobo igiye kubajya. Ejo kuwa 2026 gitugutu umwaka wa 2023 icegera c'umushikiranganje wa mbere akaba n'umushikiranganje w'imigenderanire y'igihugu ca Kongo n'amakungu Christophe Rutundura yaramenyesheje abaserukira ibihugu vyabo muri Kongo ko hagize urusasu rumwe ruvuga igoma ngo bacamenya ico bakora mu masaha make akurikira. Yagonvye kuvuga iki? Ni nkuru ya mugenzi wacu Kaneza Queen Bella. Hari kuwa 2026 gitugutu umwaka wa 2023 Kinshasa ku mugwa mukuru w'igihugu ca Kongo aho Christophe Rutundura asanzwe ari cegera c'umushikiranganje wa mbere akaba n'umushikiranganje w'imigenderanire y'igihugu ca Kongo n'amakungu ari kumwe na Jean-Pierre Bemba umushikiranganje wo kwivuna abansi na Patrick Muyaya umushikiranganje wo kumenyesha makuru akaba n'umuvugizi wa leta ya Kongo hamwe n'icegera c'umushikiranganje ajejwe imigenderanire n'amakungu yamenyesha abaserukira ibihugu byo muri Kongo ko nduguruye twamugina hagize urusase na rumwe ruvuga igoma naho hoba kubw'impanuka mumenye neza ko tuzoca tugira ico dukoze mu masaha make akurikira ndugaye twamugina. Rutundura yabandanije avuga ko aho vyakabereye vyarenze ihaniro. Ayo majambo akarisha yavuze Jean-Pierre Bemba ahejeje kwerekana ku ikarita ngo aho abasirikare b'u Rwanda baciye binjira mu gihugu ca Kongo gushigikira M23. Igihe ari karerekana ivyo abaserukira ibihugu vyabo muri Kongo nabo bariko barayafotora n'amatelefone yabo. Tubibutse ko nkuko twari twabibabwiye ayo majambo yayavuze ingabo z'u Burundi zari zisanzwe Bukavu zamaze kuronka amategeko yo gutekera baja igoma. Bivuga ko atagukekeranya ko ivyo abategetsi bose bashikirije
babivuze kubera ubwoba bafise ko igisagara ca Goma gishobora kuja mu minwe ya M23 umwanya n'umwanya, kuko amakuru ava ku rubuga yemeza ko abarwanyi ba M23 boba batari kure y'ibirometero bitarenga 10. Ni naco gituma abategetsi ba Kongo, kuko basanzwe bazi neza ko naho bashize abasirikare babo benshi muri Kivu y'Epfo na Ruguru, naho bashizeyo inkoho zikomakomeye bakanarungikayo n'ingabo zidasanzwe za Tshisekedi, bakongera ko abacangero b'Abarusiya ba wa mugwi Wagner, utibagiye intera hamwe za FDLR, aba ba Wazalendo, Maimai n'iyindi mirwi yose iri Kongo. Ntaco bamaze ku rubuga. M23 yabandanije ibirukana mu turere tutari duke, bagati bigwanisho bakiruka gushika naho bata n'amadrone n'imodokari zitari nke. Ngivyo rero ibiriko biratera ubwoba Tshisekedi na Evariste Ndayishimiye, bikabatuma babwiriza abashikiranganje ba Kongo kuja guha gasopo igihugu cigenga ciyubatse kandi gifise igisirikare c'umwuga camamaye mu makungu. Wundi ati kara karimi ni mugisha. Imbonerakure zishika 600 ziheruka kwegeranirizwa imabayi muri Cibitoki ziriko zikora iki? Bazifitiye imigambi iyihe? Ni inkuru ya mugenzi wacu Arakaza Mustafa. Wa 2022 Gitugutu umwaka w'2023 niho imbonerakure zishika 600 zivuye muri Bujumbura Rirare, Bujumbura Meri na Bubanza bategerezwa guhurira muri Mabayi n'izo mu Cibitoki kugira ngo bigishwe gukunda igihugu nk'uko abategetsi babivuga. Ariko makuru yo kwizera aturuka muri Cibitoki muri Mabayi aho bateraniye avuga ko izo mbonerakure zagiye kwigishwa ibya gisirikare. Amakuru ataraja habona akiri mwibanga nuko izo mbonerakure zishobora kuja gusubirira abasirikare bahora ku kibuga c'indege ca Kavumu muri Bukavu bategetswe kuja muri Goma. Abasirikare bariko barategurwa bashika 1500 baja muri Kongo gufasha abasanzweyo ntibashoboye kuboneka. General Prime Niyongabo arongoye igisirikare c'u Burundi aheruka gutera igikumu kuwa 16 Gitugutu umwaka w'2023 kwikete ritanga gusa abasirikare 750 bagiye kuja muri Kongo. Abandi barababuze. Amakuru ava mu gisirikare c'u Burundi akamenyesha ko abandi 750 bazogomborwa muri Somalia mu minsi iri imbere. Ayandi makuru avuga ko izo mbonerakure zishobora kwifashishwa mu kwakira abapfa n'abakomereka bava igoma mu ntambara barimwo n'umuhari M23. Abihweza ibintu n'ibindi bavuga ko bitumvikana ingene abana b'u Burundi leta ya CNDD-FDD ibashora kurisongoye mu ntambara ya Gisekedi na M23 kandi atangorane u Burundi bufitanye n'uwo muhari. Abasirikare ba mbere b'u Burundi bamwe bagiye muri Kongo ngo bagiye guhigayo abagwanyi ba Red Tabara nabo kwanza bamema. Mu nyuma harungitsweyo abandi bagiye mu ngabo z'akarere zari zigiye kuja hagati ya leta ya Kongo na M23, ariko birangira bose bagiye gufasha Gisekedi kugwanya M23. None abana b'u Burundi bagiye kugwa i Kongo mu ntambara itabaraba bazobazwa nde? Nta wundi ni Evariste Ndayishimiye na CNDD-FDD. Uzoramba azobona.